Prince canke Prince Rwagasore kugira ngo tuge tumenya byinshi kuri we, ariko kandi ni ibintu 10 ukwiye kuzuramenya kuri we kuko yakoze bidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi biba ari byiza yuko tugiye tumenya amateka kuri bano bagabo kuko baduhinduriye amateka, badukoreye bidasanzwe, batumye turonka ukwishira no kwizana mu bitandukanye maze bigenda neza cyane. Uwo rero ngiye kuba ndakuyagira kuno munsi yitwa Prince Louis Rwagasore canke umuganwa canke igikomangoma bivanye n'ururi muvuga, yitwa Ludovico Rwagasore. Yavutse igenekerezo rya 10 ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi 1932. Yavukiye hariya Igitega, ariko yaje kwitaba Imana mwaka w'igihumbi 1961 hari igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icumi. Urumva yuko ariho yashoboye kuba ajyamira ukuboko kw'abagabo. Ntiyiyahuye cyangwa ngo bigende gute, yarishwe yagandaguriye mu gisagara cya Bujumbura aha hafi y'ikiyaga Tanganyika ku nkengera zacyo, aho ubona ko yari umwe mu bagabo bagiye bakora ibidasanzwe muri leta y'u Burundi. Yari umunyamuryango w'ibwami canke umunyamuryango w'ubwami, aho ubona ko ari we yabaye yigeze kuba umushikiranganje wa mbere imbere yuko Uburundi buronka intahe yo kwikukira mu minsi mikeyi. Rero nkavuga nti mbega koko yavukiye hehe neza na neza? Uyu akomoka muri dinastie y'abaganwa, aho ubona ko amazina yiwe y'amavuko ni Ludovico Rwagasore. Yavutse igenekerezo rya 10 ukwezi kwa mbere mwaka w'igihumbi 1932. Avukira mu ntara ya Gitega ahitwa aho kera hari hatitwa Rwanda Urundi, aho ubona ko nkuko nabikubwiye yaje kwitaba Imana afise imyaka 29 kuko yitavye Imana igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icumi mwaka w'igihumbi 1961. Nkuko nabikubwiye yitabiye Imana mu gisagara cya Bujumbura ningahanye mu Burundi, aho ubona ko yari umwe mu banyamugambwe wa Union pour le Progrès National canke IPRONA. Se wiwe yitwa Mwambutsa wa kane, nyina we yitwa Teresa Kanyonga, aho ubona ko ava mu Batare. Umukenyezi we yitwa Marie Rose nta mikevyo. Mu bana biwe ni hariho uwitwa Marie Therese Rwagasore, hakaba n'uwitwa Marie P Rwagasore. Nuko uko nabanda kubwira biography ngufi kuri we, ariko bimwe mu bintu 10 wamenya kuri Rwagasore ku buzima bwiwe. Reka duhere ku kintu cyuko yari umunyamuryango w'ibwami, ako uzokwame ukazi neza. Rwagasore yari imfura y'umwami Mwambutsa wa kane, aho ubona ko ibi byatuma aba umuganwa wo mu muryango w'ubwami bw'i Burundi. Ikigira kabiri wamenya nuko ari we yashinze IPRONA. Yashizeho umugambwe IPRONA, aho ubona ko waje kuza imbere mu rugamba rwo guhabuza intahe yo kwikukira, unaba ari nawo wari watsinze amatora muri uwo mwaka nyene mu 1961. Yaje kuba icyagatatu wamenya kuri we nuko ari we muntu yari imbere y'abandi kugira ngo urugamba rwo guhabuza intahe yo kwikukira ruje mu ngiro ndetse runakunde, kubera ko Rwagasore niwe azi imbere kugira ngo bigende neza niwe yari imbere kugira ngo bigende neza mu kwikura ko intwaro y'abakoroni b'Ababirigi. Kane wamenya kuri we nuko yari mu bantu baharanira ubumwe cyane, kuko naho yari uwo mu bwoko
bw'abatutsi yashyira imbere ubumwe hagati y'amoko yose y'abarundi. Ariko kuri icyo muri no minsi barakubwira bati iby'amoko n'ibyazanywe n'abakoroni n'ubundi, ahubwo ubu bakubwira yuko ari imiryango y'abatutsi, abahutu ndetse n'abatwa. Ibyo nyabuna ngo ubu birakwiye no kuraba ukuntu byogera gute byoja ku ruhande kugira ngo habe ubwoko bw'abarundi nk'uko bisanzwe, kuko kawaida ubwoko buba bufise n'indimi zitandukanye. Mu gutahura numva ko hasaba abaza kuza gusigura ibigiye bitandukanye. Icya gatanu wamenya kuri we nuko ari mu bantu baharaniye impinduka zidasanzwe mu by'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Rwagasore yari afise ihangiro ryo guhindura ubutunzi bw'igihugu, agashinga amakoperative y'uburimyi no kuraba ukuntu hobaho ubuhinga budasanzwe ngo ikawa y'u Burundi ishobore kuba yotuma Burundi butera imbere. Ikindi womenya kuri Rwagasore, kigira gatandatu nuko urupfu rwiwe rutari zamfu tumenyereye. N'urupfu rwabaye ari uko hari abagizi ba nabi bamuhitanye canke bamwishe. Abona ko yishwe mu 1961 imbere yuko Uburundi buhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira kw'abarundi. Abona ko hari abemeza ko iyicwa ryiwe ryatewe n'abategetsi b'ababirigi n'abari bafatanije nabo. Aho ukamenya yuko mu bamwishe hari uwo benshi yabagumye mu mitwe. Hariho uwitwa Ntidendereza hamwe n'uwitwa Birori. Ariko kandi muri ibi uwitwa Kajarugis ntajya inyuma kubera ko niwe yarashe isasu ryatumye umuganwa Rudoviko Rwagasore abura ubuzima. Uyu nawe akaba yari umugiriki w'umuzungu, ndavuga Jean Kajarugis. Abona ko uyu yaje gucirirwa urubanza igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 4 mu 1962. Abona ko ariho yaje kwagirwa n'icyaha imbere y'ubutungane. Ikindwi nuko womenya ko yari ari intwari y'igihugu, kubera ko Rwagasore yubahirizwa canke yubahwa nk'intwari y'igihugu, akibukwa cyane mu birori byo guhimbaza isabukuru yo kwikukira ko Burundi bura uko umwaka utashye igenekerezo rya 1 mu Kakaro umwaka w'1000 buri mwaka uko nkuko bisanzwe, nkuko kandi intara yo kwikukira yabonetse igenekerezo rya 1 mu Kakaro umwaka w'1962. Amashure yize mu Bubirigi. Aho ubona ko mu byo yize yarose impamya bushobozi canke inyemeza bumenyi mu by'ubutunzi ndetse na politike. Ariko kandi mu buto bwiwe umuganwa Rudoviko Rwagasore yara kunda cyane gutemberera abagenzi biwe, ariko kandi numwe
mu barundi bashoboye kuba baca mu ishure groupe scolaire da Sida ryari i Butare mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi hiyo akaba yagiye gushikayo amashure yiwe mato mato yayahereye mu Bukeye, hanyuma abandaniriza mu Kinyinya hamwe n'Igitega. Mu Rwanda akaba yagiyeyo mu 1945 ahamara imyaka 6, ariko rero mu nyuma akaba yaragiye no kuri kaminuza y'Danvers, aho ari naho yashoboye kuba akurikirana ivyigwa vya politiki. Tugana ku musozo mu bintu 10 bamenya kuri Ludovico Rwagasore, ncungu y'ukwikukira ku Burundi nuko ari umwe mu barundi bafatwa nk'ikimenyetso cy'ubumwe kidasanzwe, kubera ko isanamu yiwe iri muzikunze gukoreshwa mu guhagararira urugamba rwo kwikukira no gukomeza ubumwe bw'abarundi. Bamwe mu bahinga mu bivugwa mu mateka y'uyu mugabo bavuga ko iyicwa ryiwe ryari intumbero yo gukoma mu nkokora ukwikukira ku Burundi, aho ubona ko ibi ari bimwe mu byatumye hari abarundi benshi bavuga yuko nyabuna kubura ubuzima kwiwe hari zimwe imwe mu migambi yari yashize imbere itashoboye kuba yoshikwa ko nkuko bisanzwe, ariko bagashima kuba uyu munsi Burundi ari igihugu kibayeho kitari muri ya ntwaro y'ibimoko, muri ya ntwaro yazana amagiza n'amasoro, ibintu bikaba bimeze neza. Nuko rero uko bimeze kuri Rwagasore, ivyo ni bimwe mu bintu 10 twari twasenwe yuko mushobora kumenya canke mukazirikana kuri we. Kumbure hanyuma tuzogera duca no kubandi bagiye batandukanye ko tumaze imisi tubikora nkuko twama tubikora, kandi mugende munabamenya kubera ko aba bagiye bakora amateka igihugu kitazopfa cibagiye. Abane bandi bakubwira ngo yagiye kuko abagabo ariko ntiyigeze azimangana, kuko izina ryiwe ntakubece tutarinze guca hirya no hino rizokomeza kuvugwa, ryandikwe mu mateka ahagiye hatandukanye, rigende rimenyekana, rivugwe nkuko bisanzwe. Nitwa Fulgence Mika, iyi ni Classic Vibes kuri PJ Classic FM, ndi kumwe na Drizzy presenter. Mukanya